uwo Mugambwe. Yego. Iki kibazo nshaka kuza kugifatanya n'ikibazo benshi bagiye barambaza kubera jewe narabaye ibuta mu seminari y'Ibuta. Iseminari nabayemwo nakuyemwo umuhamagaro w'ubugwaneza. Yego. Ndavye ingene nahabaye. Yego. Uraza kumpamagara bishitse nkagira ibigumbagumba ni kubera iyo mvuze Ibuta niko vyama bimera. Abantu benshi muri kino gihe ntibazi ivyo twaciyemwo kuva umukuru w'igihugu ndademera icyo yarapfuye. Uno munsi mu Burundi hari ikintu twateyemwe imbere cyane. Yego. Nuko abantu benshi cyane umugwi munini w'abarundi ntugifatira cyane ku bwoko mu kubaho. Hari ikitazohera ko haba abono kwita abo kumpera les extrêmes mu bahutu canke mu batutsi ivyo bizokwama nibisanzwe kuko les extrêmes ziremwa n'ubwoba. Igihe cyose hazokwaba hakiriho abahutu bashaka kugirira n'aba batutsi hazokwama hariho umututsi aja kuri extrême. Igihe cyose hazoba abatutsi bashaka kugira n'abo muhutu hazokwama hariho umuhutu ashobora kuja kuri extrême. Mugabo icizubu nuko abana benshi b'abahutu n'abatutsi bazi neza ko uko bavutse atari byo vyishika igihugu. Mu gihe cacu rero twebwe turi bato ivyo bintu ntitwari bwabigereko. Nukuvuga ko ndademera icyo rapfuye kuri bamwe vyabaye ntivyadutse. Hari abantu vyabaye batazi n'ubwoko bwabo batari bwabibwirwe no mu muryango. Abo nka jewe nari nabimenye mu 1988 imbere gato aho habereye intureka ubwicanyi bw'intega n'imarangara. Namafise imyaka 16 niho namenye ubwoko bw'iwanje. Nubwo yuko mu myaka y'imbere carazira muri Burundi kuvuga n'ubwoko bw'umuntu. Intwaro yari hari yarabiziza. Yaravuga ko abarundi n'abarundi kirazira kuvuga ubwoko bwabo. Numva twe twakuze turi abana udashobora kumenya ubwoko bwabo atanwa bikubwira. Yego. Hanyuma vya ntega n'amarangara bije bitugwa ko twese abantu barabimenya. Haraba ingingo zitari nke zo gufasha abantu kubirengera. Yego. Baravuga ivy'ubumwe bw'abarundi. Haracangwa cane mu vyerekeye inzego abantu ubwoko burahabwa agaciro muri ivyo byose. Bibaza ko bishobora kurema ivyo bisubiriza. Ivyo vyatumye birema amatora twagiye mu 1993. Ayo matora nayo atuma ndademera icyo ratsinda. Yego. Ivyo vyaratumye muri uwo mwanya abari mu bwoko bw'abatutsi bumva umengo baranyazwa ubutegetsi kuko bumva umengo hatwara umututsi nibo batwara. Mu gihe vyanejereje abahutu benshi bumva umengo bagiye ku butegetsi ko hagiye umuhutu havuye umututsi. Yego. Birema mu mitima y'abantu ibintu vy'ubwoko bari bamaze imyaka myinshi cyane batarimo. Urupfu rwa Ndadaye rwaje rero nk'umuturagaro aho umwe wese muri ivyo bintu yabibayemwo yumva umengo ashobora kuba nyazwe ico yararonse n'ibindi byose byagiye bahaba ubwicanyi. Vyaratumye rero mu gihugu abantu bose bitavanye no gushaka hari haho utegerezwa kuburi. Mu myaka yakurikiye nta mu gisagara ca Bujumbura harabaye amakartier uyagiyemwo mudahuje ubwoko uzira ico conyene ugapfa. Baca bakwica. Vyari bibaye ku nkurikizi ivyo vyabaye mu gihugu. Abantu benshi bapfuye abatutsi abahutu bagapfa umwe wese bivanye naho ari abari benshi bahari umengo ukwihora n'ukwihora kwikivunga kugezaho nk'umuntu yishwe mu ntara utazi umengo wabaza inkuru ugira uti mbega n'umuki aho kubaza ubega itakorewe umenye ko muhuye ubwoko wacu umengo birakubabaje mudahuje ubwoko wagira uti awa niko twabayeho. Ivyo rero jewe vyabaye ndi mu seminari y'Ibuta. Kuva Ndadaye yapfuye twese tukabimenya ku ishuri birashoboka ko twari kumera nk'ayandi mashuri menshi abana barirutse bamwe baricwa
hirya no hino hari aho bishwe n'abarezi babo abandi barishwa n'abanyagihugu benshi bariruka byarabaye mu gihugu cyane ivyo byose nta warabizi kuko mu gicugu byabayemo n'imisi kurikira byabanye n'ingene abantu bagiye barifata bivanye n'abarongozi baho abantu baho ingene bari bameze hariho rero intara zitashitswemwo ube gito cyane n'ahandi hagiye ingorane nyinshi cyane je rero ndibuta mu myanya ya mbere bikiba ibibazo byabaye byinshi ku bantu jewe nari mfise umuvyeyi muri ico gihe yakora muri Prince Regent mama wanje nkaba nari mfise amakuru ko yari yagiye muri ya maprograme yo kuvura cataract byabaye ari ruguru yego nuvuye yuko mu misi yakurikiye sinamenye ivyarimo naragiye kabiri nkabaza nka recteur w'iseminari ntibaduha amakuru avugwa handi ni muri uwo mwanya niyibutse ko yahora ambwira ati mbega wewe tutari kumwe wo kwigenza neza canke ubigira kubera turi kumwe nuvuye ko n'umuntu je nakuze tuvyuka tugasenga tukaja mu misa ni bibazo yambaza wewe wigenza neza ko turi kumwe canke ubigira kubera biri mu mutima yego muri uwo mwanya ndavyibutse ibuta ingene twari tubayeho turika abanyeshuri hafi 300 bibiri vya bitatu barabatutsi hafi y'ica gatatu barabahutu ku banyeshuri b'abahutu caje cihuta kwari benshi wasanga bava mu ntara ya Bururi za Rumonge muri diocese ya Bururi za Rumonge za Makamba Bururi n'abantu bari barakuze babwirwa ivyabaye 72 nukuvuga yuko bikiba haci habutunama twinshi two kuvuga ingene bohunga bakiruka bakava ku iryo shuri nkuko vyari vyabaye no kuyandi mashuri abanyeshuri bari barahunze abari benshi bakirukana abandi yes ivyo ndavyumva nkumva yuko ntashobora kureka ngo bikogwe naciye mfata intumbero yuko abo bana ntegeza kubamenya nkabaganyiriza haravutse rero umugwi w'abanyeshuri b'abahutu twahurira kuri piscine nkajamwo kugira ngo mfashe ntibakore ivyo ntifuza ko bakora kuri ndi ruhande kuri terrain ya basket harahurira urugwi runini nyagobanyeshuri b'abatutsi nabo baba bafise ibibazo nk'ivyo nyene kuko seminari yibuta ira ahantu bakikujwe n'imihana cane y'abahutu nubwo ko baragira ubwoba bakibaza ko umwanya wari wose bashaka gutegwa n'abahutu bakabica nkuko bari bumva vyabaye handi baragira ubwoba rero bakaja hamwe kugira bayumvire ingene bikingira ivyo rero ndiko ndabiraba nkabona abatutsi nkabiyumvira ko bafise ubwoba ndiko ndaraba ivyabaye nkaba nzi n'ibiri mu bahutu ko ariko barimvira jewe narahagurutse ndakreya champion ya football ijanye na interclass amashuri ndayashira hamwe kugira ngo tugire champion kuva ndayitanguje buke ya migwi yabamwe baja kuri piscine yamwe baja kuri terrain basket yaravuyeho habaguguma dukina mu misi yakurikiye biryoshe recteur yarabishimye Zakaria Bukuru Patiri arabishigikira ahamagara nabigisha bose kubishigikira turabikomeza gose twagumye tubikora gushika mu mwaka wagiye guhera byararyoshe gose abanyeshuri bakinamwe bose mba ndabazi nuvuga yuko n'ibintu byabaye bikomeye aho rero haravuse umuvukano mu byo tuzosigura byose gushika none munsi uba nk'umuhamagaro wabijya byose ndiko ndakora gushika no munsi nkabona nti ndafise ububasha bwo gukoranya abantu ahantu nkajewe ndi umuhutu nari gushobora kuba ntatahurwa nabo batutsi bari benshi mugabo nkumva yuko mvuze bose banuma bakankurikira niga muri première ni gute nashoboye kubikora nk'ivyo abanyeshuri bakanyumviriza hariho umudoyen w'umututsi yitwa Raymond yarapfuye mu nyuma yaciye agenda muri bijya by'abasirikare abesimeo yarapfuye yarankundiye aranyumva iyo ndiko ndategura nk'ivyo byose akankundira kandi tukabikora neza n'abandi banyeshuri twigana muri première b'abatutsi nibo bari benshi nibo yuko iyo batankundira ntavyo nashobora naje bari gushobora ku fatana biba kanyirukana ugasanga byabaye rero baragamburutse n'abanyeshuri b'abahutu hari habona hora numva ngo bagize imigambi ngo buca biruka nkabimenya nkaza kubarondera no muri dortoir
nkababuza ababwira nti mugira mute mu kaga abandi banyeshuri boca ejo bo bagiye ivyo bintu rero gushikaho tubikora umwaka bigahera mu 1993 ushira mu 1994 vyaremye uwo muvukano wibuta uwo muvukano abo banyeshuri barawugumanye ku buryo n'abandi banyeshuri bagiye baja kuri iryo shuri mu myaka y'indwi niya 13 baje bakurikira bagiye bawuvomaho barawubandanya gushika aho sinari Burundi je nari muri seminari nkuru naravuye mu seminari y'Ibuta mu nyuma mu seminari nkuru gushika mu 97 nari mu seminari nkuru aho baje abanyeshuri batewe n'abagwanyi bavuga ngo na Cndd-Fdd barabatera barabica ndi mu bantu ico gihe ntibo babahora ubwo bumwe bwabo yego cyane nibwo babahoye none ko babasanze aho barara bakahinjira bakabategeka kwivangura bakanka nanje nkaba nemeza yuko umuvukano nk'ugiye umaze kumera ukazana amashami ntushobora kuwusambura si ikigwanisho gishobora kuwusambura oya aba bategetse rero ngo bivangure barabankiye baca babica ikivunga babateramo amagrenade n'amasasi barabica ivyo rero bibaye tukivyumva nka je niga mu seminari yego umunsi ukurikira twaciye dutera tujibuta naragiye turabona ivyabaye harabanterema mu misi yakurikiye y'abana bari bapfuye abavyeyi bashoboye kwashika barahashika ndabona umubabaro ndabona ibiziga vya babana twakundanye twakinanye umupira hore cyane base kubiba umutima w'ugwaho bemeye kugwa hamwe mugabo hanyuma ndatahura yuko wa muvukano washinze imitsi ntiwari umwanya wo kuririra abo bana ahubwo nagira nti imbuto y'iteka yashinze imitsi abandi bari baje Bujumbura bakomeretse bacitse ku iryo cumu baje kugwarira bamwe kuri hôpital Rwakarede twaramaze amezi 3 tuja kubagwaza misi yose tuja kurarayo niga mu seminari ivyo rero byaratumye habandanya gukura muri jewe ikintu cyo kumva yuko ingwano nariko ndagwana itegeza kubandanya uwo mwaka uheze naciye kwiga muri Cameroon maze gushikayo nsanga rero ngiye mu gihugu naco kimpirindi irindi shuri ndamenya ko hari ubwoko atari ububwi wacu twese tuba tuvuga ururimi rumwe tubana hose tukavuga ngo ubwoko bw'ukuri aho abantu bava ku mitumba itari imwe batavuga ururimi rumwe ntibarye bimwe ndabona ko babana neza imico itari imwe igihugu nka kijya kirimo ubwoko burenga hafi 300 batavuga ururimi rumwe mugabo wumva ngo kuva abazungu baje muri ico gihugu nta numwe arakubita uwundi nta numwe arasotora uwundi bose babana neza kuva bikukiye ukumva yuko ubutegetsi bubaho niyo buto bari bwiza mugabo ntihagira uhaguruka ngo yice uwundi byaba bitandukanije n'igihugu mvuyemo cita Burundi aho vyose biba bakubwira ngo nababirigi baduteranije ibaza none abo bo barabuze ubateranye kuki baticana kuki batagwana iryo shuri naryo ndirabaho bica bihurirana n'ico wavuze aho kuva mu 1993 abantu benshi bari bagumye baja mu mihari igwana bamwe nyene bari baje kwica abantu ugasanga abahutu baragiye mu migwi igwana bamwe bibaza yuko bagiye kugwanya ubwoko mugabo bashika muri iyo migwi bagakomereka bakicwa nabo muri iyo migwi bazira ngo ntibava hamwe n'utwara uwo mugwi canke ntibumva kumwe ibi nabiriya hakaba abashobora kuzira ibintu bitandukanye gushikaho muri uwo mwaka imyaka yakurikiye haduze ikintu navuga nti jewe numvise ko cadugije abagwanyi nakajambo bavuga ngo ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi inyuma yo gusanga igihe abantu bose benshi bagiye kugwana mu ishamba bazi ko bahunze umututsi ngo atware igisoda ca leta ko ari we bahunze bagiye kugwanya mu nyuma bashika kuri urwo rugamba bakagwana nabo ingwano zitandukanye Cndd-Fdd igata mu mitwe
na paripehutu muri Cndd-Fdd hakavuka imice bagwana nabo nyene ukwabo bamwe bagapfa bagakomereka bagahahonera kugeza aho batahura bati erega ntitwishwe n'umututsi kuko ari umututsi twishwe n'ubutegetsi bubi. Nsigura rero yuko kuri jewe muri uwo mwanya natahura ko Micombero ntiyisha abantu 72 kuko ari umututsi yoba yisha abantu kubera ari umutegetsi mubi. Ingorane zose zabaye kubikurikira byose ntivyabaye kubera banakaraba canke abatutsi vyabaye kuko ari abategetsi babi ababegito. Igihe rero maze kumva ko abagwanyi bageze muri urwo rugero ko gutahura yuko batariko bagwanyira ubwoko ahubwo bagwanya ubutegetsi bubi, naratahuye ko jewe Francis aho hantu ushobora kuhagira ikibanza muri yangwano naheramo nkavuga nti ubutegetsi bubi ubwo ari bwo bwose nubwo kugwanya. Yego nico kiza kuntuma ndabigezemwo ntanga intererano zitandukanye uravye nk'ivyandiko no banaranditse muri iyo myanya ico gihe ubo ushobora kubisesangura internet yari yamaze kubaho ukaraba nk'ibintu nagiye ndandika ku ma internet mu myaka y'igihumbi 1999 mu bihumbi 2000 aho basinya amasezerano y'Arusha ukaraba inyandiko nagenda ndandika n'ibindi byose navuga ucutahura umutima nani ndabifisemwo uwo mutima ubumbiza gushikaho abantu bariko baragwana basubiza inkota mu bwubati bakavuga ati tuje mu biganiro bakabijamwo mba numva yuko ndiko ndatanga intererano zumvisha yuko inkota atariza n'inyishu ibiyago arivyo bishobora kuzana inyishu arico gituma nashigikiye cyane amasezerano y'Arusha kuko igihe bayasinya nari umukuru wa communauté y'abarundi baba muri Cameroon narasohoye urwandiko declaration ikeza basinya amasezerano y'Arusha numva yuko ashobora kuvamwo umubano mwiza hagati y'abariko baragwana. Nico catuma nshobora no kwandika ivyo mpimiriza ko bariko baragwana nabo babifatirako ntibabandanye bagwana baziza abantu ubusa kandi mu nzego bashobora kubiganira bakabiheza. Nico catumye no mu 2003 nshobora gukeza basinya amasezerano yo guhagarika ingwano ngataha mu Burundi mu 2004. Nico gituma muri uwo mwanya wose maze gutaha nkashika ngahe Burundi naravuze kenshi ku maradiyo ngasigura ico nipfuza nuko haba gushira hasi ingorane zari zihari kugira ngo habe treve abantu bumviye bariko baraja. Nico mu mwaka ukurikira Cndd-Fdd itsinze nza kuvuga nerekana nti nimba urugamba rw'amasasi rwaheze hategerezwa kuba urugamba rw'ubutunzi kugira ngo ivyatumye abantu bose bagwana vy'ububegito bihagarare. Mu mwaka ukurikira mbonye ko batanyumva nkabona dusubiye muri vya bindi aho abantu babandanije batwara amahera menshi mu byo no kwita bidashimisha nubahuka ku myaka nari mfise myaka 34 nkavuga ko ntanzi imihoho mu Mugambwe aho benshi mu bari urimo bambwiye ngo ndakajuje ngo nuva gute mu Mugambwe nk'uwo onye kandi nari mu butegetsi ngico